Ndasubiriye kubakaze inshuti banywanyi mubana natwe mu makuru n'ibiganiro tutambutsa kumunesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Uyu ni umwanya w'amakuru agezwe ko mu rurimi rw'ikirundi mushikirizwa n'imonesha kuri yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imonesha kuri nkuru dende ibashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza haba muri politiki, mu nkino, mu iperereza, mu gateka kazi na muntu, mu makungu, mu migenderanire ndetse n'andi makuru yose aba ariko aravugwa ngaha mu kibano. Ndabaye kaze rero mu makuru n'ibiganiro tugira tubashikirize kuri iyi saha na makuru menshi cyane n'amakuru yiriwe aravugwa mu mihingo itandukanye tugira tubashikirize kuri iyi saha. Mu gihe tugiye kunyarukira mu ngingo nkuru ziri kuvugwa mu makuru yacu kuri iyi saha, reka tuyatangurire ku ngingo nkuru zikurikira. Mu gihe rero tuyatanguriye mu Rwanda, mu gihe wahoze ari umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda James Kabarebe ubwo byavugaga ko yari yafatiwe ibihano na Leta Zunze Ubumwe za Amerika zimwagiriza ko ngo yoba afise uruhara mu ntambara mu buseruko bwa Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo. Wari pastori ingaha mu gihugu cyacu Burundi ariwe Pastor Mbayehaga Isidori yifatiye ku gahanga avuga amajambo y'agashavu y'agacamutwe abwira uyu umugabo James Kabarebe. Ni ibintu rero byavuzwe mu kumbuga ngurukana bumenyi zitandukanye na cyane ubukumva bamugaruka ko mu mbuga ngurukana bumenyi bakavuga amajambo atandukanye. Byaravuzwe cyane rero mu bimenyesha makuru bitandukanye na cyane ngaha mu Burundi no mu karere k'ibiyaga binini. Kuri ubu rero amakuru ahubwo dufise yihuta cyane kuko ibyo byo mwarabyumvise ntabwo turaza kubigaruka ko, ahubwo amakuru yihuta cyane tubafisiye kuri iyi saha nuko uyu wahoze ari umugaba acamuse arongoye igisirikare cy'u Rwanda ariwe James Kabarebe kuri ubu ngubu yishikanye mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Akaba rero agendeye Burundi, abanyagihugu b'u Burundi bariko baratangara cyane, bariko baribaza mbega yemwe azanywe niki. Abandi bati mbega aje kuraba Isidori Mbayehaga, abatangiye kugira bati Isidori Mbayehaga abashobora kuba agiye guhura n'akaga gakomeye, bati nahunge hakiri kare. Gusa kushika maginga ya n'uruzinduko agiriye muri ico gihugu cyacu nyene akaba arugize mu buryo budasanzwe buriko buribazwa ko n'abanyagihugu batandukanye ndetse n'abandi bo mu makungu bibaza icoba acimujanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Biriko biragaragara rero ku masanamu ariko ashitse ku kibuga c'indege Melchior Ndadaye, aho rero yakiriwe n'umukuru w'igihugu cyacu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye. Akaba rero agiye guhura n'uwujejwe igisirikare ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariwe Prime Niyongabo ndetse n'abajejwe umutekano ngaha mu Burundi harimo Martin Teretse ndetse n'abandi batandukanye, aho rero bagiye kurabira hamwe ukungena umutekano ngaha mu karere k'ibiyaga binini byoba abihagaze. Ibi kandi biruko mu gihe ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi amatora yimirije, ni ibintu bimaze igihe biravugwa. N'amatora rero y'umukuru w'igihugu yimirije mu mwaka wa 2027 ndetse n'ay'abashinga amateka yimirije mu mwaka wa 2025 muri Ruheshi. Ibi rero birateye impungenge zikomeye cyane abanyagihugu b'u Burundi, bakibaza bati mbega uyu mugabo agendeye igihugu cyacu mu gihe c'amatora, mbega ivyo byoba bisiguye iki? Ese Burundi bwo babugira mu mwifashishe nk'umujenama uzofasha Burundi mu bijanye n'umutekano mu kwitegurira aya matora yimirije ngaha mu gihugu cy'u Burundi? Uravye abanyagihugu twaganiriye bariko baratubarira amajambo menshi cyane, barafise ibibazo byinshi bariko baribaza ukumva ko nyene bidasanzwe. Ni ibintu rero bigaragara ko abanyagihugu ngaha mu Burundi batariko bariyumvisha ico banyene kizanye uyu musirikare ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi. Gusa turaza kubandanya dukora amatohoza, turaza kubabarira ibiza kuba byavugiwe muri iyo nama.
Ayandi makuru reka tuyabandirize mu Burundi n'ubundi ku muhinga mukuru uyu wa kabiri igenekerezo rya 2022 na mukiza 2025 umutambukanyi w'umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi Angeline Ndayishimiye niho yashika ku kibuga c'indege mpuzamakungu Melchior Ndadaye aho yaravuye mu rugendo rw'akazi muri Zanzibar. Akaba rero aha yari yitabiriye ubutumire bwa mugenzi we Mariamu Mwinyi umutambukanyi w'umukuru w'izinga rya Zanzibar muri leta yunze ubumwe bwa Tanzania, aho rero bari mu birori byari byatunganijwe n'ishirahamwe ry'abatambukanyi b'abakuru b'ibihugu vya Afrika mu iterambere uzwi nka OPDAD, byatunganijwe ku civugo turangana mu rurimi rw'igifaransa ariko twita nous sommes tous égaux kwigenekerezo rya 28 Ruhuhuma 2025. Namakuru rero yiriwe aravugwa, reka n'ubundi amakuru yacu tuyabandanize kubiko biravugwa mu makungu. Mu makungu rero tunyarukire mu gihugu ca Burkina Faso. Uwo musi abanyagihugu baba muri Burkina Faso bashika 100,000 bavyukiye mu mabarabara bavuga ko atawundi mukuru w'igihugu bakeneye atari kapiteni Ibrahim Traoré, kuko atawundi bigeze kubona ashobora kubageza aho bashaka atari uyu kapiteni Ibrahim Traoré. Ibi kandi biruko mu gihe amaze iminsi humvikana amakuru avuga ko uyu Ibrahim Traoré yagira akorerwe coup d'etat, mbega yagira atembagazwe na bamwe mu basirikare, ariko bikavuga ko bamwe muri abo basirikare baraciye bafatwa barapfungwa. Ivyo byabaye rero uwo musi mu gihe hari hamaze iminsi mu gihugu c'Ubufaransa hari imyiyerekano y'abanya Burkina Faso babaye biyamiriza intwaro ya perezida kapiteni Ibrahim Traoré ngo ni umunyagitugu. Kubera ko ubutegetsi bwa kapiteni Ibrahim Traoré buriko burahungabana kandi bigakorwa n'abasirikare bakuru bari ku rwego rwo hejuru, ubutegetsi bwahamagaye byihuse abarongozi b'igisirikare Ouagadougou bakora inama y'ibanga. Muri iryo koraniro ry'ibanga kandi rikomeye havuzwe ko mu bakekwa ko ivyo bikorwa ari Liyetona Abdurahimani Bari ndetse na kapiteni Joani Compaoré. Gushika ubu abategetsi bariko barabandanya amatohoza kugira ngo ntihagire ikintu cotuma haba uguhungabana, kuko igihugu gisanzwe kiriko kirarwana n'imigumuko y'abajihadiste. Leta irafise iciyumviro gikomeye co kurinda igihugu uko vyogenda kose, nkuko uyu umukuru w'igihugu Ibrahim Traoré yabandanyije abishikiriza ibimenyesha makuru bitandukanye, ndetse nkuko yaganiriye n'imboneshakure yacu ya Isange TV. Reka rero mbe mbashimiye mwese twari turi kumwe makuru n'ibiganiro twabashikirizaga kuri iyi saha. Turaza gusubira makuru araza kubagezwe ko kumboneshakure yanyu mukunda cyane ya Isange TV, imboneshakure imwe rudende ibashikiriza makuru n'ibiganiro bibagezweho kandi vyakorewe amatohoza haba muri politike, mu nkino, mw'iperereza, mu gateka kazi na muntu mu makungu, ndetse n'andi makuru yose abariko aravugwa ijya n'ino hatandukanye. Reka rero dutere yambu mwe mwese mudukurikira muri mu bice bitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi. Twavuga nk'abari mu bisagara bitandukanye, amazone atandukanye, uducibiri dutandukanye, intara zitandukanye bigize igihugu cacu c'u Burundi, ndetse n'abari mu bindi bice bitandukanye nk'abari mu makungu ya kure. Twavuga nk'abari ndetse no mu karere k'ibiyaga binini, abadukurikira bari mu bihugu bibanyi nk'u Rwanda, Repubulika Iharanira Intwaro ya Kongo, Uganda, Tanzania ndetse n'ibindi bihugu byose byo ngaha ku mugabane wa Afrika nabashije kudondora. Reka rero ndabibutse mwibuke gufyonda sabone ndetse na partage kugira muze muraba mbere kubona amakuru n'ibiganiro tubandanya kubashikiriza kuri imbonesha kure yanyu mukunda cyane ya Isange TV. Imbonesha kuri Merudendi bashikiriza amakuru n'ibiganiro biba bigezweho kandi biba byakorewe amatohoza mu bisata biba bigiye bitandukanye. Reka rero tube dusozereye amakuru yacu ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kubagezwe ko
ku isaha nyene ikurikiyeho, aho tugiye kubandanya tubakorera amatohoza ku makuru aba yiriwe avugwa ijya nino. Reka tuyasozere ngaha, turaza gusubira mu makuru araza kuba agezweko.